Kubijanye n'ikibazo c'imizibukiro ku banyagihugu bo mu Gasenyi, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'inyubako Jeanne Mukenguruka yaragize ico abivuzeko, arongera aratanga umuco ku kibazo c'imizibukiro ku banyagihugu bo muri Kizingwe-Bihara. Hariya mu Gasenyi muri ca kibanza c'ibice 160 c'amahegitari 160, abo bene gihugu baraje guharurirwa umuzibukiro. Leta rero irikikora ibishoboka byose kugira ngo uwo muzibukiro bawushikirizwe, ndetse hariho uburyo bwatekanijwe muri no mwaka amafaranga abo bene gihugu bazoshikirizwa. Tugasaba rero abatazoshikirwa, kuko n'amafaranga yibanze, hari abazoshikirwa mu misi yindi imbere, ko nabone borema ko ikibazo cabo kizwi, umuzibukiro wabo azowuronka. Abafise amatongo muri Kizingwe-Bihara nawe nyene iki kibazo kirazwi kandi kiyo kirakorerwa ko n'inguvu nyinshi, borema bakarindira kugira ngo bazo baronke amatongo atagira amatati, haho bazokwigina neza barose amatongo yabo atangorane zirimo. Jerome Niyonzima, umuvugizi wa leta, nawe yaragize ico yunganira kuri ico kibazo ca Kizingwe-Bihara. Carizwe burya no mu nama shikiranganji, usanga ahanini habayemwo abantu bashaka kuronderera inyungu aho zitari. Abantu bashatse kwikika mu kiza bariko bandika bazoronka imizibukiro, ugaje usanga abantu bariko barandikisha abatahafise amatongo, abandi bakaduza igitigiri c'amahegitari, abandi bakaduza ibi na biriya kugira ngo barondere inyungu aho zitari. Ivyo rero nivyo vyatumye igikorwa gisubizwa mu mugwi uteza kucihweza neza, ku buryo atawuzoronka umuzibukiro atawukwiye, kandi ku buryo atawukwiye yowubura. Ivyo bikaba biheruka gushikirizwa mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta giheruka kubera mu ntara ya Bururi.